bon nyene nivyo Siren vibes barayivye batwaye account ya YouTube kandi ni ikintu kibi cyane bankoreye ko njya nayo batsigiye kinini naraye amajoro kenshi kubera irya urabizi ivyo nagiye kuzuba cyane igihe kinini kubera irya urumva umuntu aciye avunduruka atazi niyo avuye gashika atwara ikintu umuntu yaruhiye ni ikintu kibi cyane je mbona umenga no mwicanye n'umuntu wo hafi ashobora kuba yo ku telefone yanje cyangwa ku mashini yanje gusa nyine n'ahandi bavuga ati umuntu akukorera ikibisi wawe kure sana murage mwirigwana cyangwa murage musangira umva hagira amafaranga menshi harimo inguvu zanje nyinshi harimo amatiro yanje menshi nahevye hariho inzara nyinshi naraye donc urumva ko n'umuntu nya aba kwivye ubuzima niyo mvura kumvuga ati n'umuntu wo mwicanye Isaac TV. Oh. Yes, 1 bakomeza kuba Isaac TV aho muva mukagira nukuri urakoze cyane wo maze kugira subscribe rabizi yuko dukundana turikundanira cyane icyo ndagusaba ikintu cyambere ukora weje kuraba kino kiganiro utaragira subscribe tora fyonda kuri yaboneshe kwanza wiyandikishe muri televiziyo yacu kugira uzoraronka ibiganiro byacu biryoshye bitwenza bibabaje byose ariko kandi uheje kuraba ucu partage ku bandi kugira abanenye babironka ibiganiro byacu uno munsi ndikumwe n'umwana mwiza Hosy irakoze murabizi benshi barakunda kuvuga ati Isaac murabego na Hosy yo muko murakora ibiganiro juste usanga ibintu byose bitesa koko turayaga bikaryoha Hosy ni bon ninde bikubwiye bon aba France demaze kurunga message nyinshi vraiment okay ariko arabisaba ati Isaac none Hosy vraiment ibyo turamumva ko nibiki yo hewe baramuteye inda nibiki mbiko tuguba tubona Hosy mastati y'abantu yabayiki kandi ibintu by'umubabaro nyene Hosy ni bien non ni sawa Pole ariko igitagaje rero abantu bavuga ngo yarababaye ariko urabona aguma yitwengera Hosy kumwe ngo raryohe cyane nibi I am always happy nothing can solve my happiness nta numwe yohagarika umunezero wanje nico bisigura nimba utumva icongereza ko twize kera Hosy Hosy kozo uraberewe vraiment félicitations bwo ndikira kirakunda ko Samurano ndagoye mukama wanje ngo sa El Paso niko cyitwa cyo niko cyitwa tubisa turi babiri mu Burundi jana nzadezere gusa moi enziza désiré zarabononye mu mutwe ndagowe okay hari ibintu afise mu maboko Hosy juste shaka tubiyage ko gato free baby nice and free no mpira wambaye always for what always make you feel better ndabona ikira koroka Hosy akaboro bayita gute akananga protect slip bakambara nyene kugira ga protege amakarenso protect slip niko byitwa okay hama izi hama dusafati ni cotex na mapad cyangwa ama serviette hygiénique donc kora kinini ki yene ni kwana izinguruye na ma serviette hygiénique ya nice and free nibaza ko abantu benshi baramaze kwimenya taramyangira barayumvise ushobora kutarayikoresha mugabo barayumvise rero uko bon turayimiza abantu kugira bashobore kuzikoresha ko ni cotex nziza zorohereza bigeme canke abakenyezi muri vya bihe byacu biba bigoye twuma tuja mu kwezi ku kwezi urumva zikoranye ubuhinga bukomeye kuko ni cotton ijana kwijana izindi hari gusanga ari amakauchu gusa no zikorako ujya ntaco mba ntacuba ciki nziko ari gihe usanga nyine vyapararanga usanga bagize igitsina c'abagore oya gusa kora ibintu by'abakobwa nyine mu dukuma dukorako none bayambara aha imbere canke inyuma ni he imbere ni ariko Isaac abakobwa nibo babizi abakobwa nibo babizi canke koko beko banyinjira mu panta ubwo bigira iki ntiwambaye iboro wewe bisa biprotein ntiwambaye nice and free nayambaye bwese ndayambaye wipana oya sindayambaye nako nagweshe aya majambo ariko ndavuga menshi bonyene bapruve ko twazi barungikira urumva kandi zifite n'ama protect slip azindi ntiziba zifite ama protect slip okay none kanako kacakagira gute ucukambara indani kambara handi uri kuravayo urumva wavuyeyo deja mugabo ukivayo hari igihe usanga wihenze wibaza ko waheze rero niyo iragufasha
kuko ituma udacafuza ikarisa naba bavyeyi bibarutse yego badkwishikora kwera iziranywa cyane zirabsorba gose par rapport y'izindi abasanga baje kuvyara bava amaraso menshi yego twakonsa kugura izi kuko uziye zigasanzwe kwambara nka 200 ku munsi mugabo uguzize ko zinywa cyane utukoresha nk'iya par rapport y'izo warukoresha ku zindi kandi kinyacu turi muri promotion si zamanutse igiciro par rapport yuko yaho zahora zigurwa ubunye uguze par pièce kamwe ni 2500 amuguze carton ni 2000 ziri aha mu Burundi no muri Tanzania hoho rero nizonyagira bakoresha umva ari mu Burundi habiraheze no mu Burundi biraheze urumva ni bose bagira bazigure abo bose baraba is active nezera ko umuntu commande kwira ugira uronka amakomande mpaka nabari ruguru tuzobarungikirana bagira ikibazo nice okay urumva rero ko bari muri promotion turagize publicité ya gusa je bandishe urumva uzari ko aradandariza iwanje nimbaza kuncorera sinzi okay Hosy sawa nawe nzabona uje gucururiza iwanje we had uzonyime ikiganiro zo kumena sawa Hosy rero turagiye stories nyinshi ziko ziravugwa in town ni nyinshi kuri Hosy uravugwa cyane mu mazi imisi uvugwa birazwi hari ibiganiro bibi bamaze gukora uvuga usigura impamvu utakiboneka cyane of course kuri YouTube uravye tugiye kuraba graphic y'abantu bakurikirana YouTube mu Burundi ibiganiro vya Hosy of course bimwe biracyaza hagiye imbere abantu baracyabiraba ariko ikibazo gihari Siren vibes turumva yuko ishobora kuba yaribwe nigiposta ibiganiro kandi maze igihe kinini kandi turumva yuko bakwivye channel yawe Hosy ukuri kurihe kw'ibintu bon nyene nivyo Siren vibes barayivye batwaye konti ya YouTube ariko ntibatwaye Siren vibes kandi Siren vibes ni wanje no muri leta yanditswe izina ryanje urumva na leta izi ko ari wanje bisigura ko nta muntu yoyiba ni gwanje gusa batwaye account ya YouTube kandi n'ikintu kibi cyane bankoreye ko igana yubatse igihe kinini naraya majoro kenshi kubera irya urabizi ivyo nagiye kuzuba cyane igihe kinini kubera irya urumva umuntu aciye avunduruka atazi niyo avuye gashika atwara ikintu umuntu yaruhiye ni ikintu kibi cyane mbona umenga n'umwicanye urumva nivyo donc imaze imisi nagiye guposta ikiganiro nihera abantu birabira ikiganiro hamanza mbona bambwiye ngo nahinduye mode pass and I was like no havyo nakoze je ivyo bintu hama après niyo naciye mbona ko hari umuntu yahinduye mode pass mu masaha 4 mba nayibonye ntevye mu masaha 4 hama ndagerageza kurondera abantu bashaka kwimfasha bamwe birabagura ko upfati watu bari barayikwivye bisugira ngo birahara abantu zikora business na barayikwivye urashaka parvena kwigarura na fanera bimbwiye nabandi na wakalight bari bayivye donc jere umuntu yitwaye itandukanye n'ivyagize iwanyu biri un peu bizarre urumva nimpamvu byashuye kubagura mugabo abahinga bararutana kandi uyo muntu ashobora ko yarahivye yigira umuhinga mugabo asanga abandi bahinga bamurusha ubwenge canke bamurusha kuhaka niko novyita ikindi naco nimba yari yifuje kunshi intege yateswa atavrema sinumukuga cika intege ivyo urabizi Isaac sinumukuga cika intege nzobandanya nkora uzokora gute Facebook iracahari kandi nayo ngira kurikiranwa cyane mahivyo abantu ngira batanga ibiganiro byawe byemukiye kuri Facebook YouTube kwanza po pour le moment kugira ngo abantu bagume babura ibiganiro kandi tubifise nibaza ko twaba turabisha kuri Facebook baje kubirabayo sivyo hama tutore solution ya YouTube si ibintu bikoshe ntibabaje mugabo nta kintu kitagira solution kintu cyose cyama gifise solution urumva igikuru kudacika intege kumva ko umuntu yabishatse sindamuhe force kumva ngo nacize ndiko ndarira nigunze nahevye gukora yo cagira ninguvugira zo gukora nibindi bibi umugabo ahari hose yumve ko ari umuntu umubono tu Hosy ntiwanamumenye wari we ntiwamenye umuntu yacokona ibi Paul ndamumenye kuko umuntu burya umuntu atwara mu pass ya channel yawe ni umuntu abakuzi cyane bari hafi yawe cyane no en fait sino umuntu wakure n'umuntu wo hafi abantu bari bazi mu pass yawe bari bangahe ni bon iri mu machine yanje gusa deja mu telefone yanje urumva ni machine yawe yakora ko imashini yanje kwara ibiri ku kazi hari gusanga umuntu yarenjiye muri bureau ku kazi n'umuntu wo hafi ashobora kuba yo ku telefone yanje cyangwa ku mashini yanje urumva gusa nyine n'ahandi bavuga ati umuntu akukorera ikibisi wakure usanga muri mwirigwana cyangwa muri musangira uniketse
ni mpamvu nange ngo wafashe kubo mukorana kugira jewe cyambere sinkunda kwikeka kwikeka si vyiza ushaka kwikeka umuntu ugasanga siwe urumva aho ugasanga umuntu ari kuri kikani wenyine ariko aratwenga hariya avuga ati reka bishobora kamera nije ndabikoze donc sinihera mugabo neza ko umuntu yakoze ikintu kibitota kiramugarukako biteba canke vyanyaruka tota kiramugaruka kandi umuntu azomenyekana sivyo ni mpamvu sindanikeke nguyu niwe bikoze canke uyu ja hari ukuntu mwandeka abantu umuntu akoze kimugabo mwenyene akaza kuvyerekana mnyoko ari bayikoze ico kintu kibi kandi ntegeze ndamiruka inyuma donc ahari hose yumve ko ari umuntu wiyimbwa oza ariko wararize ukibibona for real kwanza ukibibona warakangutse of course ariko amatwa asubira nk'inyuma hagiye ngo wararize cyane ku bantu bari hafi ya bambwiye ati ozi nukurya munsi iyo tari kuba turi hafi ariko saraho Ninde yabikubwiye nzi ko sometimes tunusa amakuru ariko nivyo oya vraiment barabaye kandi wararize narabaye nagize shock heartbreak ariko sinarize ahubwo nanihutiye kurondera solution y'ukuntu nashaka kuronka solution yavyo gusa nyene abantu naguciriyemwo abantu watoye amadiri yabo nka nice and free ndazi ko ama publicité yawe yaca iwawe barabitahuye bon nabikubwiye je nkoresha ama platform imwe ariko kumbure bakurende kubera YouTube je nkoresha Instagram yanje kandi ndakurikiranwa cyane ndakoresha Facebook nange ndakurikiranwa cyane hariho donc ivyo vyonyene birashaka kugira marketing y'ikintu YouTube itarimo mugabo numva ko na YouTube nange ni n'umwana wawe wowe warakujije warareze waragaburiye urumva hagiye harimo amafaranga menshi harimo inguvu zanje nyinshi harimo amatiro yanje menshi nahevye hariho inzara nyinshi naraye donc urumva ko n'umuntu nya aba kwivye ubuzima niyo mvura mvuga ati n'umuntu w'umwicanye se natari mbo oya urumva nuko birababaje nibitwengeje birababaje kandi birababaje cyane kuko attention je ndibuka umunsi yashaka kumakinga Isaac TV umunsi genda natse gusara ndibuka nari mu cuma natse ntabwo no kumenagura ibintu so ndabona rero situation urimo ndazi ko wagize n'ibisanga reka ndabibwira abantu Isaac abantu bari babonye game mission na gasore ubu ntaye bakibona Ige emission yifuza gamuzi nyene je banyiba cyane kandi yifuza atabizi packs ndakora ko yari muri stress ahubwo wamenga nuko bazi yozi okay ntavyo bari bazi igero twakoranye na gasore ndamuvumbuye like hano carafutitse of course kuko cyafutitse muri sens ntamenye ivyari byo kuko twari mu stress nyene ibintu vyaoze je nkivyumva narapanitse vraiment ndatakaza izo hawo rero kugira shire suri pembeni nagumanye suri maboko biyo ndi ndavyumvira ibintu vyawe cyasanga nafuse ibiganiro vyanje urumva nakundi ariko jewe si cyane hako wewe urumva yorezera rutana gusa uzinda guhe Paul ndibaza solution ndibaza wayitoye reka tukore kuzindi mbuga ariko ndibaza YouTube n'abafans ba YouTube kumbure ugiye kubiyumvira bon ego kandi ikindi naco nuko je noshimira abantu bose bashoboye kumba hafi bashoboye kundemesha abantu benshi barashoboye kuntera intege bambwira ntucike intege twakunze cyane babiskwera wewe donc naho ushaka kare indi uyu munsi twoyikurikirana ko twayikunze kubera wewe tuzi wewe urumva kandi naho umuntu yoyiba twumvira ati warayivye mugabo ntitugushaka kuraba urumva mugabo kandi hariho abandi bantu ko nafasha kugira ashobore kuyirecovaringa kuyigaruka niba irekipera bazobimenya abantu bazobimenya cyane kandi niyagiramwo bazobimenya cyane byose bazobimenya kubera ko deja bamaze kunya ko bayivye seke nibikurikira bazobimenya okay Hosy pole sana hama big up ndabona amadiri arabandanya turatagiye gutandaza ubuvande impamvu nyene je ndakunda kumviza ibintu by'ama motivation abantu bamotiva hari ibintu nyene biza bica intege mugabo rero iyo ubihaye agaciro bituma ahubwo wowe nyene ari wowe making down urumva rero ntabwo abwira ati stop kurondera happiness mu kibanza kimwe kandi n'ubuzima n'urondera mu kibanza kimwe donc birashobora gufa ukaronkera ubuzima handi urumva rero uciye ubwinda ngo uyugire hard break muri mu gitanda ugume uryamye usanga banavyibuhiyemwe kora uryamye urumva mugabo wihaye amahoro uyu mu kibazo c'est vrai mugabo ukumva nyende ko sisi yaguye ubandanye ukora kugira ngo nawe umuntu abone ko uri kurakura kandi ubuzima ngo utaci bawe ngo ukora ko yakore ikintu kibi ahubwo nawe nyene aha ari niwe abandanya
kugira inzigo niwe atarayonda Nice. urumva murabitahura rero dazi yuko tukigana n'abantu benshi cyane ku isi mu gihugu cy'u Burundi ni benshi graphic yacu bitwereka ko abarundi muri benshi ari mudukurikirana abantu bari mu bindi bihugu bitandukanye ikintu shaka twigiye kuri ibintu kubera tubako byambaye ko jewe Imana irakinga bibaye ko Hosy muravyumva ivyo shaka tubigishe cyangwa twige yuko ubuzima ingene bugenda kose dutegereza kwihanganira ibije byose tuturarabwa of course tuze kuba icirore cy'abandi ifore menye yuko ingorane urimo kuno mwanya Imana izozihindura bihinduka ivyiza of course ejo urabona ko no musi bamwivye cyane ejo cubona afise umuduga amazu n'ibindi amadiri aguma yakubita urabona so wabigize rero ntaco ntizagirira mu nzira imwe kandi bise n'inzira nk'izo zo guhezagira umuntu of course so abashaka ntibumve ko noheba ayacaguhe guheba n'igikundi simfise jenge so guheba frame guheba n'igikundi cy'abacibagire tuzobana tubona Hosy neza cyane mu biganiro neza cyane nkuko bisanzwe Hosy ndagushimira cyane Isaac ndashimiye abakunzi bose ba Isaac TV murana ko ntitworoherwa mu kazi kacu impamvu kubwira ati urabe ikiganiro ca Isaac ni kumutenege kura ko nawe ntibavyamworoheye kandi ni kura ko umusi vyo buradazi kuri mu bantu babara rero mu dashaka babara bandanga mutera intege kugira ngo ashobore kugira intege ejo nagira ikibazo zo wumve ko hariho abantu bamusutena yokora kugira ngo abantu ntibabura ibintu bavyara bibaryohera mubugiye n'amapartage mushaka mu commentaire yanyu comme ça ni impano y'igihugu akakorera igihugu cawe nimbura umuntu cyangwa umurundi kazi naho uri kose kwisi ni image y'igihugu umuteye intege uyumye azoreka yerekana image nziza y'igihugu cacu iyi ni message ya nyuma Hosy irakoze arangirije ko my name is as a classic Juma Jukes behind the camera nukuri abantu mutwiba amaceno nuko muratugirira mu gusozera rero turabashimiye cyane mwese madurukiranye ikiyago cacu cari kirekire ariko cari très important sana cyari kikire interesse cyane kugira abantu bose bakirabe so merci beaucoup rero abantu muko muri babandi muko muri ba maceno yacu nuko mutugira nabi cyane kuko twebwe tuko turahereza akazi urundi rwaruka nka Isaac TV nukuri Hosy warubizi ubu tugize kubakoze 8 nanje no now ibaze vraiment aba bose rero bace bicara muhira muzi yuko leta atamafaranga ataburyo nimwe kandi kinacho uko president duhimeza kwihangira akazi kwiremera ubuzi urumva ko unyivye nyibuca ubuzo buri kurasubiza inyuma kandi nta n'ubwenge zo bufise ahubwo nitwabamenya Hosy nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi arabizi azobakorera na blague akazi n'abantu babi cyane merci beaucoup rero je nitwa Isaac Class na kumena Hosy irakoze Yose wabinyegije bya iboro. Iki. Kizo yuko. Alaba. Isaac TV. Oh.